mukomeje kumva radiyo ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru hirya no hino ku isi turagezwaho na Fidel Niyongabo. Mwaramutse Geoffrey, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere kuyerekeye Amerika, aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire Anthony J. Blinken yavuganye ku munsi wa gatatu na Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi. Baganiye ivyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo, bemera kubandanya gukorera hamwe kugira babandanye bashira imbere amahoro n'iterambere. Umushikiranganji Blinken yarerekanye ko ashigikiye imigambi ya Perezida Tshisekedi yo guhindura ibintu mu kugwanya ruswa, gukomeza inzego za demokarasi, gushira imbere amahoro no kubahiriza agateka ka muntu, guhagarika umuco ukudahana no gukomeza igisata c'amagara y'abantu. Blinken yarahayagije kandi Tshisekedi ku buyobozi bwiwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Abo bategetsi bombi baraganiye kandi vyerekeye gukingira ibidukikije no kugwanya ihindagurika ry'ibihe, ikibazo nyamukuru mu kiringo ciwe c'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa Amerika Blinken yarashimikiye ku makenga igihugu ciwe gifise ku bijanye n'agateka ka muntu bitera bimera nabi kurushiza mu ntara ya Tigre mu gihugu ca Ethiopia. Yarashimikiye kandi ku kamaro k'uruhara rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu kugabanya intambara hamwe no guhuza mu matati yerekeye urugomero rukomeye Grand Ethiopian Renaissance Dam Ethiopia yubatse ku ruzi Nile. Abo bategetsi bombi barerekanye ukwiyemeza kwabo kuvyerekeye gukorera hamwe kugira Republika ya Demokarasi ya Congo ikura inyungu mu masoko kama akomeye cyane ifise yongere ibandanye mu nzira nziza. Tukivuga ku vyerekeye Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azobonana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri Maison Blanche ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Iyo nama yari imaze igihe irondegwa kuko Ukraine iri kirondera gushigikirwa n'amakungu mu gihe ihanganye n'agasomborotso k'igihugu cy'u Burusiya. Ibiro vya Perezida Maison Blanche bitangaza ko urugendo rwa Perezida Zelensky ari intambwe mu ntumbero yo kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye ugushigikira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu gihe agasomborozo k'u Burusiya kabandanya mu ntara za Donbass na Crimea. Izoba kandi intambwe yo kwiyemeza kuvyerekeye gukorana mu bijanye no kubahiriza amasoko ntanganguvu hamwe no gushigikira utwigoro twiwe two kugwanya ruswa no gushira mu ngiro imigambi mishasha ifatiye ku mico n'ingendo ya demokarasi Amerika na Ukraine bisangiye. Perezida Zelensky wa Ukraine amaze igihe asaba Amerika kumushigikira ku mugaragaro biciye mu mubonano amaso mu yandi kuva gishika ku butegetsi mu mwaka wa 2019. Inama na Perezida Biden i Washington izobiba ya mbere. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho igitigiri c'abahitanywe n'imigumuko muri Afrika y'Epfo kigeze ku 276. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umushikiranganje w'ifata kibanza mu biro vya Perezida Kumbuzo Nsaveni amenyesha ko igipolisi kiriko kiratohoza dosiye z'abantu 168 bishwe. Igitigiri c'abapfuye cagira ku bantu 215 ku munsi wa mbere. Nsaveni yabwiye abamenyesha makuru ko muri iki gihe hari abantu 234 bapfuye bifatiye ku ruhagarara rwabereye mu ntara ya KwaZulu Natal na 42 mu ntara ya Gauteng. Urugero rw'ibyasambuwe n'abantu bahasize ubuzima bitewe n'ubukene n'ubusumbane hagati y'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi bibandanya imyaka 30 inyuma yo kwintwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye mu mwaka wa 1994 ruracabandanya kumenyekana. Tukiri muri Afrika y'Epfo, ico gihugu gitegekanya kuba cakingiye COVID-19 abanyagihugu imiliyoni 35 kuri Noel. Umutegetsi ajejwe amagara y'abantu Nicholas Chris ku munsi wa gatatu yavuze ko ico gihugu gitegekanya kuba cahaye ico gihe n'imiburiburi urucanco rwa mbere abantu imiliyoni 35 ku bantu imiliyoni 60 baba mu gihugu. Afrika y'Epfo nico gihugu casinzikajwe kurusha ibindi vya Afrika n'ikiza ca COVID-19. Umuntu aravye ibitigiri vy'abanduye hamwe n'abahitanywe n'ico kiza. Igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cari kweze mu ntango mu gihe leta itavyihutiye hamwe no kuba yagiranye ibiganiro bitari vyoroshe n'amashira hamwe akora imiti. Muri ico gihe abimukira 200 barasomye nduri mu mazi y'ibahari Mediterane hafi y'igihugu ca Libya. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bafashe ubwato bune ku munsi wa gatatu mu ibahari Mediterane bwari butwaye abimukira bariko bagerageza gushikira akarere k'Uburaya. Ku bwabo bimukira 200 bari mu bwato bumwe barakorokeye mu mazi bakaba babonwa ko basomye nduri. Icyatumye bakorokera mu mazi ntikizwi kuko vyatangajwe n'umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira Safa Mseli. Ubwo bwato bwarimo abantu umurengera.
kuva ku munsi wa kabiri ubwato indwi utwaye abimukira amajana n'amajana bwarahagaritswe mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye Libya. Abimukira bagera ku majana 5 barimo abana 9 n'abapfasoni 43 baragarukanywe ku butaka bajanwa mu kibanza gifungirwamwo abimukira ca Mabani ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Benshi muri bo bari barushe cyane kandi badafise amazi akwiriye mu mubiri. Urakoze Fidel kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amategeko agenga impunzi z'abarundi muri Tanzania abangamiye imwe mu miryango. Muri 2016 harabaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya umaze induta abandi baje mutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore nuko nyene harimo abari mu induta mutenderi abagabo bari Nyarugusu. Umwe mu bacumbitse mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Mu Rwanda ho gahunda yo gukingira abarengeje imyaka 50 izarangira ejo kuwa gatanu mu mujyi wa Kigali. Naho hano muri Amerika ikigo gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga USAGM kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefone hakoreshejwe akamashu ka Pegasus. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya tugumane. Amakuru tuyahere hano muri Amerika aho ikigo cya leta gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga USAGM kinenga igikorwa cyo kuneka za telefone hakoreshejwe akamashu ka Pegasus. Cyabitangaje nyuma y'ishyirwa habona ry'icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International gitunga agatoki za leta zitandukanye kuba zarashyize ako kamashu muri telefone z'abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Diane Ninahazwe nibyo atubwira. Mitangazo ikigo USAGM casohoye cavuze ko cakubiswe n'inkuba cumvise ko amenyesha makuru barenga 180 bari mu abijwi ry'Amerika co kimwe n'aba Radio Free Europe bitwarwa n'ico kigo bari ku rutonde rw'abarungikiwe akamashuki b'amabanga mu matelefone yabo. Madame Kerukawo atwara vy'imfata kibanza ikigo USAGM cegukira leta zunze za Amerika. Muri iryo tangazo yagize ati kwiba amabanga y'abamenyesha makuru biciye mu nzira iyo ari yo yose na kambaro kibara. Ububisha gutegerezwa guhagarara bidatevye, umutekano w'abamenyesha makuru ugakingirwa. Akamashu kitwa Pegasus ishirahamwe Amnesty International gemeza ko kakoreshejwe mu kwiba amabanga y'abamenyesha makuru, abaharanira agateka kazi na muntu, abatavuga rumwe na leta z'ibihugu vyabo na bamwe mu bagize amaleta atandukanye, kakozwe na societe yitwa NCO Group yegukira Israel. Ikimenyesha makuru candikira muri leta zunze ubumwe za Amerika Washington Post kiri mu runani rwakoze amatohoza ruri kumwe na Amnesty International nico cemeje ko mu bamenyesha makuru binjiranywe na Pegasus harimo abijwi ry'Amerika. Ikigo ca gouvernement ya Amerika USAGM gitwara ijwi ry'Amerika casozereye itangazo ryaco ryamiriza ibi kigira kiti ubuhinga bwa none bwari bubwirijwe gufasha amenyesha makuru gukora akazi kabo neza, hakubasuma kurusaku no kubaburabuza. Ijwi ry'Amerika bajyane muri Tanzania aho abarundi bahungiye muri icyo gihugu bavuga ko amategeko akarishye agenga impunzi mu nkambi zitandukanye amaze guhenengeza zimwe mu ndangagaciro z'imiryango, harimo no kumara igihe kinini harabo mu muryango umwe babukubiri. Ugeze wacu James Joven ukorera muri Tanzania yaganiriye nabo mu nkambi ya Nyarugusu. Twebe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'abarundi turi n'ikibazo kijanye n'ikibari canke kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tuja mu yindi nkambi. Twebwe n'ukuri ico kibazo kiraduhananiye cyane ku rugero runini, bivanye nuko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi zanduta na mutenderi, kuko muri 2016 harabaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya umaze induta abandi baje mutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore nuko nyene harimo abari induta mutenderi abagabo bari Nyarugusu. Abavyeyi nuko nyene ikitubabaza cyane nuko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba wiwe induta ikibara akacimwa. Ico kintu kiratubabaza mu cyukuri
hano inyarugusu abarundi hari ukuntu UN yadutandukanije na bene wacu hari imutenderi na bene wacu hari induta kuko nka jewe novuga nti ndafise bene wacu bari mutenderi mugabo iyo umwe agwaye cyangwa hagwaza hakagwara mutari wanje canke muri umunanje canke mukuru wanje akaremba sinshobora kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyene canke izindi nshuti ziri hariya no kuri bagiye kurondera ikibare ibintu bikomeye cyane tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera ikibare bakitwima ku ruhande rw'abarundi turafise ikibazo gose sinzi ko ari mikoshi sinzi ko ari inki sinzi ibyo twacumuye ikibazo c'ikibari hano mu Barundi kiratugoye gose yani turagenda tugiye nko gusaba ikibari bakakitwima nk'ubu nkaje ngaha mu Nonaha aha nyene mpagaze murabona ko ndi impande y'ibiro vya makazi aha nari mvuye gusaba ikibari nje kuraba mama wacu agwariye induta numvise ngo ari mu bitaro ahari nari mvuye gusaba ikibari kugira nze kumugwaza ari kumwe n'akana gatoyi agwariye afise akana gatoyi ntikari bumurabe none ikibari barakinyimye na cyane hagezeho umuntu aja kusezera uwiwe iryanyuma yapfuye ugiye gusaba ikibari ntibakiguha ugasanga mutonze ku murongo muri migwi ibiri canke kumbura imigwi itatu wewe haja gusaba ikibari cuja guhamba wapfuye induta canke mutenderi uwundi hayasaba ikibari cyo kuja kurangura canke guposti canke uwundi yigiriye ikigoma ukaca usanga wewe ugenda guhamba barakwimye ikibari uja guposti uja kurangura bakamuha ikibari ico kintu ku ruhande rw'abarundi kiratubabaza kandi ni ikintu kiremeye kuri twebwe nta burenganzira dufise na butoyi tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhamba uwawe nta mahoro ubufise hajewe ubunye twari tuvugana no kubwira ko nasanze ari ibintu bikomeye cyane by'ikibare kuko naningiye gusaba ikibare cyo kugenda imutenderi ariko bakinyimye nagisabye barakinyima ndasubira kuva saa 2 niyo narindi kugeza aya masaha tuvuganiye ko bakinyimye ariko bitangaje abarondera inyungu zabo basaba ibibari byo kudandaza twatonze turi mu migwi abaja kugira kurangura abaja gupostinga n'abasaba nyene ibibari byo kuza kuraba abagwayi bahaye abaja kwirangurira baza kurondera inyungu zabo mugatwe gwe tuza kuraba abacu bariko baragira ingorane bashinzikazwe n'ingwara babitwimye rero kweri ahantu numva afise umubabaro nta nuko no uvuga twebwe abarundi sinzi ko tubanukira ugiye no kujima kere bakakwikeka gusa aho nyene kuri umurundi ubona umengo bamaze kukubona baca baza sinakera ni ku kwezi nyene turangije ndafise inshuti yanje batwaye induta jewe twari dusanga mwe turi kumwe ngaha na papa ndi umwana wiwe w'umuhererezi ariko agize ingorane nari kubise ku miryango yirinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye kugeza ubwo rero mutama novuga ntiyahambwe nkimbwa kandi yarafise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba niteka nyamba naho hariho ikindi nyene boba baduhora bokivuga n'amakunga kabimenya Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuri mikro ya mugenzi wacu James Jovin muri Tanzania makuru tuyakomereze mu Burundi aho abakozi ba societe ya leta Onatel ishinzwe iby'itumanaho ejo bahagaritse akazi mu gikorwa cyo kwigaragambya bavuga ko bamaze amezi 4 badahembwa n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda. Abakozi bose b'ishami rya leta Onatel rijejwe gutumanako amakuru bemeza ko haheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mutuelle de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza ari naco gituma bashimye guhagarika akazi nkuko umwe muri bo abivuga. Cyatumye tutaja mu mirimo nkuko byari bitegerezwa nuko abakozi tumaze amezi 4 taronka agashahara rero twaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ngorane ziriho nyinshi kuko n'abapanze amazu benshi bari muri sentare upanze umubwiye ko maze amezi 4 ntavyo ashobora kuvyumva ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituwele nuko nyene. Ubuyobozi bw'ishirahamwe Onatel bwahavuye buhamagara igipolisi kijeje kugwanya imigumuko. Ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ivyose bikoroza amosozi mu kubashwiragiza gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice c'umunsi. Yamara bemereye
Ijwi ry'Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza. Umuyobozi w'iryo shirame rya leta Onatel yahavuye abagirisha inama. Kabera Private yemereye Ijwi ry'Amerika ko abakozi ba Onatel bamaze igihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye c'uburyo. Abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza. Ndemeza yuko hariho amezi 3 tarahembwa, ariko cyo mwamenya nuko ishirahamwe Onatel nishirahamwe gifise cyo no kwita autonomie de gestion. Abakozi turakora tugahembwa muzo twinjije. Ikibazo cy'ishirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose, ndetse no kwego rukuru muri yuko umushikiranganji Rwanda yari yatugendeye mu 11 umwaka urangiye araduha n'intumbero twokurikiza. Ubushikiranganji bujeje kumenyesha amakuru ari nabwo Onatel rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe bikemuke. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yariko harashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi 6 aheze. Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na Onatel. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashirahamwe. Turumva na cyane ibibazo bafise, haranahanwa ivyumviro z'ukungene ivyo bibazo byotorerwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa byobandanya bikorwa, amafaranga y'abene gihugu agakingirwa. Onatel niryo shirame rimwe ryonyene rya leta rijeje igisata cyo gutumanaho amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko Onatel rivugwamwo ubunyonyezi n'isesagwa ry'amatungo ya leta arenga miliyaridi 500 y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi. Onatel ryavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 ririmo abakozi barenga 1000 gushika mu myaka y'ibihumbi 2000 ryari rihari ryonyene atabigenga barashira imitahe muri ico gisata. Umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorera twabo kandi leta irishiramwe uburyo burengeye ubw'abigenga. Pierre Claver Inkuru, Kigali, ku by'Ijwi ry'Amerika. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 1 8 5 Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho gahunda yo gukingira COVID-19 abaturage bose barangije imyaka 50 y'amavuko izasozwa ejo kuwa gatanu mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru. Ubutumwa bwanditswe n'umujyi wa Kigali bwohererejwe abayobozi bose b'imidugudu igize uwo mujyi bwasabaga abo bayobozi kumenyesha abaturage bo mu midugudu yabo barengeje imyaka 50 kuzindukira ku bigo nderabuzima bibegereye bakajya gukingirwa COVID-19. Ni ibikorwa byahise byitabirwa nabo muri iki kigero bagaragaje kwishimira ko nabo bagiye gukingirwa. Ku kigo nderabuzima cya Busanza kiri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali abarebwa n'icyo gikorwa bari bageze mu myanya yabo. Nishimye cyane kuko batubwira ko hari ubudahangarwa mbese iyo wakingiwe ugomba kuba ufite kuko ntago wararemba cyane nk'utarakingiwe. Tugomba kugendana n'abandi ngo batatunezewe ku buryo kuko turaba turi muri gahunda nye. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Busanza Madamu Wineza Providence yabwira Ijwi ry'Amerika ko bafite abasaza